iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no muresha kure yacu kandi yanyu mukuza TV. Uyu mwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'umutekano. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ku birabana n'umutekano w'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse n'umutekano w'intara zo hagati mu gihugu. Vyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje barabo mu babiri bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaye kaze rero. Hari mu ntara c'Ibitoke ahari ko havugwa abiyegeranya abashamba bagwanyi b'umuhari FNL wa Aloyizi Nzobampema. Umwe mu bahoze ku rugamba rwa FDD yaratumwe na kimwe mu bihangange bikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi ngo ashire ubutumwa bw'ibanga Nzobampema mugabo aze kugenda mu ishusho ry'umugwanyi w'uyo muhari. Inkuru zikavuga ko bagiye bajanye ari batatu barungitswe n'ico gihanganga cyo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Bageze mu birindiro vyari ku ruzi Rusizi baraharaye kabiri kugira hategurwe inzira ku ruhande rwa Kongo, kuko vyarashika abasirikare ba Kongo bakitiranya abagwanyi b'abarundi n'iyindi mihari igwana aho mu buseruko bw'ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uwo mu FDD avuga ko bukeye yabonye intwazangabo zibiri z'igisirikare c'u Burundi bafise ipete rya koloneli baje kuvugana n'abari barongoye uwo mugwi w'abagwanyi ba FNL, ngo nubwo atamenye ivyo bavuganye vyaraboneka ko bazinanye. Ngo mu masaha y'umugoroba rero imwe muri za ntwazangabo yaraburiye abari barongoye uwo mugwi ko ibanga ryamenetse mu iperereza bamenye ko ari abagwanyi ba Nzobampema bari ku Rusizi barabuko bakinjura. Aba rero bategerezwa guca basubira inyuma bakinyuranganya mu banyagihugu, kuko kujabuka giturumbuka muri Kongo ntivyari gukunda igisirikare ca Kongo kitabizi. Akavuga ko mu gusanzara bagiye bajanye ari 10, bamwe batatu barungitswe na ca gihanganga cyo mu mugambwe CNDD FDD n'abandi 7 batari bazinanye, ariko harimo babiri bava bakavukire bo ngaho mu ntara c'Ibitoke. Akavuga ko bahavuye bafatwa n'igipolisi kuko muri abo babiri bimvukira zaho mu Cibitoke harimo umwe yarasanzwe azwi ko ari mu bagwanyi, kuko yarasanzwe aza kwegeranya abatwara mu bagwanyi. Ngo baraborejwe igufa bikomeye cyane bimwe bidasanzwe aho baraye mu gasho k'iperereza, kuko ivyo bavuga bose bitari biwe kuko batava hamwe kandi batari bazinanye. Ngo bukeye rero haje imodoka ari iperereza ivuye i Bujumbura ije gutora abo bafashwe. Mu baje ico gihe harimwo Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka ndetse na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Avuga ko ico Nkoroka yakoze yashitse abegeraniza hamwe aca asokora agapapuro karimwo amazina 3 akiyasoma bisanze ari bamwe barungikwa na ca gihangange. Bamaze guhaguruka rero Nkoroka yabakubise umusipi w'igisirikare abahonyanga n'ibirato ku maguru. Ngaca avuga ngo ko abo batatu kizira kubashikana mu gisagara ivyabo biza guherera mu nzira, kuko ari tegeko ryavuye hejuru. Ngo nabayoboke ba wa Mumenja. Ngo bamaze kuvuga ko iyo dosiye irimwo ico gihangange, abategetsi mu gipolisi no mu gisirikare bari bashatse guherekeza izo mbohe baciye bahesha, kuko baciye bumva ko ari dosiye iremereye cyane yatangiye kuzamwo bamwe bakomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse n'abamye bakomeye cyane ku rugamba rwa FDD. Amakuru akavuga ko bajanywe gushika mu iperereza mu gisagara ca Bujumbura bari bamerewe nabi bagwaye kubera imbeho, uburuhe, amahiri ndetse n'inzara. Mu kanya gato bagiye babona Kazungaje abazaniye imiti n'imfungurwa. Bamwe muri bo barabanje baratinya kubipfungura kuko bibaza ko vyo biri mu isumo. Ngo niho Kazungu yababwira ko iyo bashaka kubica batari kubashikana i Bujumbura. Bukeye Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu yaraje arahamagara umwe muri bamwe batatu ariwe mwene gutanga iyi nkuru, amujana mu kindi cumba acamo telefone ati itaba muvugane. Ntiyamenye ninde bavugana apfa kwitaba, ngo niho yumva ari ijwi rya ca gihangange. Baravuganye aramubwira inyifato bogira we nabo bari kumwe. Kazungu yaragarutse arabaza ko ari uwo aba hafi mu gisagara ca Bujumbura kugira atumeke impuzu bohindura bose, kuko izo bari bambaye zari zicafuye zuzuye amaraso avuye ku kuntu baborejwe gufa. Bamaze guhindura impuzu niho Nkoroka
yaza aca ababwira ati ntimubifate nabi kuba twarabariye urwara mu cibitoke, niyo nzira yonyene yashoboka yo kubakura mu maso y'abarya abagabo. Hakaba hari uwufise akantu kihutirwa yogura canke akagatora hafi mu gisagara hagati, turabaha iminota 30 muce mugaruka tugende. Ngo baragiye bose kiretse abava kure, baratora udufaranga n'utundi twankenerwa baragaruka. Bageze aho bategerezwa guhurira, bagiye bumva nkoroka ababwiye ko hari umwe muri bo yafatiwe mu Kamenge. Ubwo nyene baca baragenda babwira bamwe bandi ko batova ngaho, babasigira abapolisi babiri. Nk'inyuma y'isaha n'inusu bari bagarutse, nkoroka aza yashavuye cane, ahekenya amenyo ashika abavumagura amate mu maso, ababwira ko ari imihirimbiri batazi urugamba ico arico. Ngo yafashwe yari yagiye muhiriwe, kandi bari babibujije kugira ntibakwegera imiryango yabo kuko amakuru ashobora kuba yageze kure ko bafatiwe mu mihari igwana. Inkuru zabashikiye mu nyuma zivuga ko uwo bari kumwe yagiye mu rugo iwe agiye gusezera umukenyezi we kugira aramuremeshe ko ataca azoba. Niho rero yagwana ko n'abakozi b'iperereza basanzwe baba muri ako gace nabo baca bahamagara nkoroka na Kazungu kuko aribo bakunda guhabwa bene izo dosiye. Basanze rero bamwungururije mu rupangu rwaho mu Kamenge, rwari rusanzwe ari agasho k'ibanga k'iperereza. Umukapiteni yari yamufashe ngo yari imbwa y'impigi ya Nkurunziza, ntiyari muri systeme. Kubw'ayo makuru nkoroka yaciye arondera ca gihangange ku telefoni, aramubwira ikibazo kibaye. Bivugwa ko ico gihe nkoroka yamubwiye ko atakuntu na kumwe bomukura mu ntoke zabo kuko bari bamaze kubishikana kwa Nkurunziza. Ingingo yabaye yo kumuheba hako bimenyekana ko nkoroka nabo bari kumwe bakorera systeme. Ngivyo nivyo bita ibimazi vy'urugamba. Abasigaye baciye bajabukanwa muri Kongo baciye mu Gatumba mu kurindira ko icuka ciyo dosiye gicureha. Igihe havugwa cyane ivyikomezwa ry'umuhari Frodebu umuhari Forebu, harabonetse abajejwe umutekano bitabiriye ako kamo ko guhamvya uwo muhari. Muri abo harimwo intwazangabo yahoze mu gisirikare ca kera Fab, yari ifise ipete rya Lieutenant Colonel, yari ajejwe ivyo gutumatumanako amakuru mu gisirikare c'igihugu. Amakuru twahawe avuga ko iyo ntwazangabo yakoze ikosa rikomeye ryo kuyagira bagenzi b'umugamba agiye kujamwo, kuba yagiriwe ibako ryo kwizerwa na systeme kugira afashe umuhari Forebu. Amakuru akavuga ko ico gihe hari benshi mu ntwazangabo n'ibisongerezi vyabo mu bwoko bw'abatutsi bahuye n'ivyago bikomeye vyo kugwa mu mutego wa Nkurunziza bivuye ku kwijajara. Nkuko tubibwirwa kandi ngo kuva kera hariho umuco w'amyuranga abo mu nzego zo kwivuna abansi bo mu bwoko bw'abatutsi cane cane bava i Bururi, aho bizerana cane bakameneranirana amabanga kuko basangiye ubwoko. Hamye kandi hariho imvugo yavuga ko atamututsi ashirinda imbere canke izindi nyungu ziwe bwite azirutisha ubucuti bwa bene wabo b'abatutsi. Ariko ngo buke buke vyagiye biratituka, bamwe muri bo bamaze gutakaza ibibanza bahoze barimo kera sende ditaraza, ubuzima bugahinduka, imiryango ikabaremera, baremeye guta wa muco wo kudashirinda imbere. Nkurunziza bafatira muri ubwo bukene, abatari bake batangura guhemukira bene wabo mu kumena amabanga y'ivyo barimwo. Ivyo nivyo rero vyashikiye iyo ntwazangabo, amaze kubwira ayo mabanga abo bahoranye kuva mu gifabu, abwira ko batokwihebura, hariho umugambi munini kandi ukomeye wo kurandurana n'imizi ubutegetsi bwa Nkurunziza biciye mu muhari Forebu. Ico iyo ntwazangabo bitamenye nuko mubo yabwira bitwa ko basangiye ubwoko harimwo abamaze guta ubwoko kubwinda. Abo nibo bamutanze kwa Nkurunziza ko ariko korana namwe mu bihangange bikomeye cyane mu nzego z'umutekano ndetse n'iz'umugambi kugira ngo bakureho President Nkurunziza. Kubera system isanzwe ifise amaso n'amatwi mu mfuruka zose z'igihugu, mu mazu, amashamba, imyonga n'ububande uwa mbere Nkurunziza yabwiye iryo banga ko iyo ntwazangabo bisabwa kitabwa muri yompi yari uwo muri system, nawe aca aryibira ababijejwe kugira barabe ko barokora ubuzima bwo muvukanyi w'urugamba. Vuba na bwangu ya ntwazangabo ibiraronse telefone musaba kuyanyaga ava hari, ntihagire ahandi hantu na hamwe aca keretse ko yoja ku nkengera z'igisagara ahatari abantu benshi kugira abamurondera ntibamutore.
umwe muri ba demobilize yarokoka igihuhusi cyo mu Cibitoke niwe yahawe gufasha iyo ntwazangabo ko yonyegera ntafatwe ababijejwe bataramushikira. Iyo ntwazangabo vyarayigoye cyane kuronka kwiva mu gisagara hagati n'amaguru gushika ku nkengero zacu kubera yariko aronderwa cyane n'inzego nyinshi. Kamaze kuronka aho yikinga wa mu FDD yarahamusanze baravugana uko yo kwifata ko kizira ko asubira kuvugira kuri telefone n'ibindi bijanye no kwicungera, acamubwira ko yoguma aho hantu gushika arungikiwe abaza kumutora. Nkuko abivuga ngo ibihangange vyo mu mugambwe vyamutumye ku muhumure wo muri quartier ya Buyenzi yari asanzwe azwi mu bafashe mu mugongo mugwi w'umupira w'amaguru Interstar, akaba ari we yakoresha imiduga yo mu biro vy'umukuru w'igihugu iyo vyaba bisabwa ko ikogwa. Ngo muhumure yarafise akaduga ka kera yahora akoresha mu bihe vy'urugamba mu kunguruza indongo za FDD iyo zaba zije mu manama y'abahuza n'abategetsi mu gisirikare c'Abyoya canke c'Abikomagu. Aho yari yigunze yijiriwe biboneka ko amaganya yamubanye menshi, ya ntwazangabo yagiye abona akaduga gashaje gahagaze iruhande ya hamwe yari yinyegeje, aza yumva wa muhumure aramuhamagaye ngo ingo tugende ubu ni sawa. Mu ntahe yiwe iyo ntwazangabo yavuze ko yabanje kwibaza ko Mutama yamwitiranije n'uwundi muntu kuko yabona bitoshoboka ko akugwa aho hantu n'umunyagihugu asanzwe kandi wo mu Giswahili yisunza bariko baramuhiga. Yavuze ko yanse kumwitaba, wa Mutama carakara amubwira ko atevye amusigaho kandi baca baza kumufata. Iyo ntwazangabo yavuze ko yapfuye kurira kuko atakundi yari kugira. Ngo bamaze kwegera imbere wa Mutama yahindukije umuduga atumbera ibarabara rya Gatumba. Iyo ntwazangabo yaramwamiye imubwira ko aho hantu batohaca kuko vyavugwa ko abamurondera batangirije ku mbibe zose z'igihugu. Wa Mutama nawe n'agatwengo kenshi amwishura kazi vyari karakora. Ngo bageze imbere begereza ku mupaka basanze hariho amabariyeri ashika kuri 4 yuzuyeko abakozi b'iperereza, abasirikare bitwaje ibigwanisho biremereye bo muri API, abo mu gipolisi kigwanya imigumuko ndetse n'abacungera umukuru w'igihugu. Ya ntwazangabo yaratakambiye no Mutama ngo basubire inyuma, nawe amwima amatwi, ari nako aguma agenda yegera izo bariyeri. Ngo asigaye ari icuzi catumye yizera abaswahili, ubuzima bwiwe akabushira mu vyago kuko yabona ko kabaye agiye kumutanga. Ngo babandi nyene bamye barahiga iyo ntwazangabo ku kazi kumuhana no mu nshuti ziwe nibo baciye baza gusaka ya modokari ya wa Mutama. Iyo ntwazangabo yari yamaze gutegura umutima ko umunsi wiwe wa nyuma ari uwo. Ngo bamwe baje kubasaka mu kuramutsa wa Mutama bakubise amasarudi n'ivyubahiro vyinshi bamubaza amakuru y'imisi bamuyagisha nk'uwo basanganywe. Wa Mutama nawe aca babaza igituma bugaye barabara, bamwishura ko hari umuntu bariko barondera. Arababaza ati yoba ari ubu turi kumwe? Nabo bati Mutama twamubonye ariko ari kumwe na wewe twabonye ko atakibi kiwe. Umukuru wabo aca abwira abo yararongoye ko bo kugurira izo bariyeri zose iyo modoka yonyene abari yirengana babandanye basaka izindi. Ngo bageze hakurya wa Mutama abwiye ya ntwazangabo ati umuhungu wanje iyi modoka rubona ifise icubahiro gisumba zirya vewiti zabo bategetsi bose ubona kuko yagwanye urugamba gusumba zirya autobrende uhora ubona. Yagendeyemwo abategetsi benshi ba kino gihugu. Iyi isohoka y'umutekano w'igihugu bangamiwe, uko niko system ikora. Amakuru akavuga ko iyo ntwazangabo yarengewe arabura ico avuga ku vyo abonye, yatumye uwo Mutama ko yomubwirira babandi vya bihanganga vyo muri systeme ko yemeye ko ari abagabo Uburundi bwibarutse kandi ko yiteguye gukora icyo ari cyo cyose bazomusaba. Iyo ntwazangabo amaze kubona urugamba rwaryoshe yaciye atangura igikorwa cyo kwegeranya urwaruka ngo rwo mu bwoko bw'abatutsi kugira ruhamvye abandi mu rugamba rw'iteka rwo guhabuza igihugu. Nk'uko amakuru dushikira bivuga ngo urwo rwaruka rwari rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, aratuma ko rumusange muri Konka rwereke ko umugambi uhagaze. Ibi byose turiko tubageza ko akaba ari vyatangajwe n'ikinyamakuru Ejo Heza. Bamaze gushikayo yarabasiguriye mu ncamake ko umugambi umeze ko batogira ubwoba ko kubwa Hussein Rajab umugabo w'abagabo Burundi bwose bupanze bazokwinjira mu gihugu hanyuma ababijejwe babereke iyo babajana.
inkuru zivuga ko urwo rwaruka rumaze kujabukanwa mu Burundi rwurijwe imiduga bitwaje imyambaro ya gisirikare bagira urugendo rw'iminota 15 baba barahagaritswe. Inkuru zicana cyane koko hafashwe umugwi w'abagwanyi ngo muri systeme bamaze gutohoza ivyo ari vyo basanze ari abarungitswe na ya ntwazangabo abikora atabwiye ababijejwe kugira bategura inzira. Iyo ntwazangabo yoyo yabonye umunsi acishwa mu gatumba yaciye mu maso yabo kwa Nkurunziza yibaza ko vyama vyorosha uko nyene yamenye ko igikorwa cyose gitegurwa. Ikindi naco bivugwa ko yari yashatse kwereka vya bihangange ko nawe ashoboye ibikorwa bikomeye. Inkuru zivuga ko kubera barabo mu bwoko bw'abatutsi gusa kwa Nkurunziza bari bateguye guce babica, niho mwiperereza babimenyesha vya bihangange ko badakoze ibishoboka urwaruka ruca rwicwa. Bikavuga ko vya bihangange vyo muri systeme vyaciye bikora ku nshuti zavyo mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira baje kuraba abo bantu bafashwe. Hafashwe amashusho n'ivyegeranyo kugira bazibire uwo mugambi wo kubagandagura kuko wamaze kubonwa n'abaserukira amakungu bigoye kumwaka ubuzima kuko ushobora kumubazwa umwanya wari wo wose. Nkuko bamwita ngo ni muzee wa mipango yaciye abwira abo baserukira ibihugu vyabo ko mu majambo baza kuvuga baza kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko bemeye vy'ukuri ko gifashe mu mugongo abagwanya Burundi bikaza gushimisha Nkurunziza bivuye ku nziga afite ico gihugu, gutyo abo bana b'igihugu barokoke bapfume bajanwe mu mabohero asanzwe mu kurindira ibizokurikira. Bikavuga ko igituma indongozi murantunge abo muri systeme bakavuga ko bigeze kubaza Hussein Najab ingene yakorana n'abantu nk'abarya baserukira ibihugu vyabo bazwi ndetse n'abazwi karabo kwa Nkurunziza bisize amaraso menshi yashoboka, ngo akaba yaramwishuye ko kuba aja double ari igikorwa gikomeye gisaba kwitanga cyane. Amubwira ko abo ari bo bamye bamwibira amabanga y'amakosa Nkurunziza yaba yakoze canke ashaka gukora mu gukorana n'abansi b'umugambwe CNDD-FDD bamuhenze ko bashaka kumufasha gutembagaza Hussein Rajab mu mugambwe. Nkuko babandanya bivuga ngo rero kugira ngo Nkurunziza ntabakeke rero yarabatuma gukora amarorerwa kubera igikorwa barimo cyo kuneka bakemera kubikora nubwo vyaba bitaboroheye. Urugamba rwo mwishamba rwaraheze ariko urwo mu gihugu rurabandanya. Yamubwiye ko arico gituma iyo baguye mu minwe batazi yurimwo batazi vyurimwo baca bagukaraba kuko bigoye kumenya wa systeme n'utari wa systeme kubwabo hakwihenda ngo bo kwihekura. Ndorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyina ko kugira ngo tuje ucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo kandi baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mpuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.